gatoya. Hata ningekuwa na mchumba, hata ningekuwa na mume wangu, angenipenda kama na Yesu. Oh, Yesu ni wangu wa siku zote. Imana ishimwe cyane. Turashimiye cyane abeje gukina, turashimiye kandi n'abateguye korale y'abana. Twashobora guha amashi abana kandi Imana ibahezagire cyane. Igikorwa wakoze ni igikorwa gikomeye cyane. Batweretse ko by'ukuri abana bakuriye mu ishengero barafise ikimazi kurusha umwana kuriye hanze. Iki ni cigwa gikomeye nabo nyene bamfashije kwigisha. Imana ishimwe. Reka nsenge. Mana ndaguhaye icubahiro. Ndagushima akanya keza baduhaye. Turagiye kuganira, ndasaba mpemu wawe ngo amurikire ivyiyumviro vyacu n'imitima yacu. Ngo dutahuzwe gose uburemere bw'ivyo ushaka kutwigisha. Kandi Mana twizigiye ko tuza kuva hano hari ico twakiriye, hariyo n'ingingo tugiye kwiha kuvyerekeye ico uzoba watuganirije muri kino cigwa ca Haziko. Urakoze, ni mu izina rya Yesu nsenze. Amen. Imana ishimwe. Abaheje gukina batweretse imiryango, gituma twavuze ngo Haziko hawe ni hehe.
nuko mu mico y'abarundi hariho umugenzo mwiza uko iminsi yose barindiriye ko inkono isha abavyeyi baboneraho akaryo ko kuganiriza abana, bakaganira bakabaganiriza ku vyerekeye ubuzima, bakabaganiriza kandi babacira imigani, babaca n'amahane y'ibintu bakwiye kwirinda gukora. Iki wari umugenzo cyangwa umuco mwiza. Uyu muco burya usa n'umuco w'Abisirayeli. Turabibona muri Bibiliya, nabo nyene turaza kuyibona bakuze gutyo. Bakuze, Bibiliya yababwira, dusome umurongo ngo gusubira mu vyagezwe igice ca 6, gusubira mu vyagezwe abakiri udusomera mu Kirundi igice ca 6 duhere ku murongo wa 4 turashikana ku murongo w'9. Sinzi ko hari ufise gusubira mu vyagezwe igice ca 6 kuva ku murongo wa 4 ushaka ku9. Aha niho tubona ingene Abisirayeli bakora, ugaca usanga bisa na wa muryango wa mbere hariya, naho bariya batari bazi ijambo ry'Imana mugabo babikora nk'uko Abisirayeli bari babibwiwe n'Imana. Wumve ingene bagira. Umviriza Isirayeli, murongo wa 4, 6 verset 4 kumanuka ushaka kuri 9. Nimwumve yemwe Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe Uhoraho wenyene. Kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. 6. Ayo mabwirizwa ndabategetse uyu munsi. Aya mabwirizo ndabategetse uyu munsi azohore ku mitima yanyu. Azohore ku mitima yanyu. Muzogira umwete wo kuyigisha abana banyu, muzoyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, iyo muriko muragenda mu nzira, iyo muryamye n'iyo muvyutse. Muzoyabohere ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashire mu ruhanga nk'icibutso, abe hagati y'amaso yanyu. Muzoyandike ku bishimaryango vy'inzu zanyu no mu bikingi vy'amarembo. Imana ishimwe. Mwumvise ngo muze muyaganirize abana banyu ryari. Ku murongo w'indwi nibatubwira ryari. Bariko bavuga ngo muze mu murongo w'indwi wagasubiramo igihe muzoba muri mu mazu yanyu, canke muri mu ngendo, canke muryamye, canke muvyuse. Ndiko nsoma igifaransa nibaza ko bariko bavuga gutyo. Nukuvuga ngo umwanya wose ntibigira ikiringo, ariko umwanya wose muronse muyabaganirize ayo majambo y'Imana mu nzu, canke muri mu rugendo, canke aho muri hose muyaganirize abana banyu. Nukuvuga ngo Abisirayeli nabo nyene bari bafise uwo mugenzo wuko iyo bakoranye muhira baganiriza abana babo. Nukuvuga ngo nabo bari bafise haziko habo, ntibarindira kumbure ko inkono isha, ariko nabo bari bafise umuco n'umugenzo wuko bicara bakaganira. Mwumviriza aha hantu ingene yababwiye guhera ku murongo w'8. Yavuze ngo ijambo ry'Imana rizoba rimeze gute? Umurongo w'8, muzoyabohere ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso. Utangurira kuri 6 niho nshaka. Ayo mabwirizwa ndabategetse uwo munsi azohore ku mitima yanyu. Azohore, ahore hehe? Ku mitima yanyu. Bishaka gusigura iki? Ushaka kwandika wandike gato. Iyi passage ndashaka muyandike ko ibintu 3 bikomeye cyane Imana yari kwirabwira Abisirayeli. Ni nk'uko iri kwiratubwira natwe no munsi. Icambere rivuze ngo muze aya majambo muyagira iki? Muzohore muyagira iki? Ayo mabwirizwa ndabategetse uwo munsi
azohore ku mitima yanyu. Azohore ku mitima yanyu. Bashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga ko ijambo ry'Imana dukwiye kurigira iryacu. Akantu mukandike. Ijambo ry'Imana rikwiye kuba iryacu. Muze muyahoze ku mitima yanyu. Abe ayanyu. Abe ayacu. Ntibibe ivyo abandi ariko bihinduke ivyawe. Azahore ku mitima yacu. Donc nous devons faire la parole de Dieu la nôtre. Nous devons faire notre la parole de Dieu. Turigire iryacu. Twacumvise? Okay, icya kabiri ku murongo w'umunani. Mumvirize naho icyo nyene kivuga. Muzoyabohere ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashire mu ruhanga nk'icibutso. Muze muyabohere ku maboko, muyashire no ku ruhanga nk'icibutso. Abi hagati y'amaso yabo. Icyo bashaka kuvuga ngaho, bakwiye kuvuga yuko dukwiye kumatana nayo. Nous attacher à la parole de Dieu. Si iryacu gusa, ariko ntidukwiye gutandukana naryo, dukwiye gufatana naryo, tukaboha. Iyo bakubwiye yuko uyabohera ku maboko, bisigura ngo ivyo ukora ukoresheje amaboko yawe bitegerezwa kuba biri attaché na rya jambo ry'Imana. Alléluia. Ivyo uzokora bibe biri inspiré, dirigé, guidé par la parole de Dieu. Muze muyabohere ku maboko yanyu, muyashire hagati y'amaso, kugira ngo ivyo muraba, iyo muja, mukomeze kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Attachez-vous, mufatane, mumatane n'ijambo ry'Imana. Muyagira yanyu mu mitima. Icya kabiri mugira iki? Mumatane nayo, haba mu byo mukora canke iyo muraba muja. Ni sawa? Umurongo ukwirikira ashaka kuvuga gute? Ku murongo w'icenda hacavuga gute? Muzoyandike ku bishimaryango vy'inzu zanyu no ku bikingi vy'amarembo. Byavuye kuri mwebwe, ariko ubu bababwiye ngo mubishire hehe? Hanze ku mapoto, ibishimaryango canke vy'irembo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo aya majambo mwabitse mu mutima, aya majambo watashije, ya communique abandi. Candike iki kintu. Dukwiye faire connaître ijambo ry'Imana. Iyo rimaze kuba mu mutima wawe, ivyo ukora n'ivyo ugenderamwo bikaba waramatanye navyo, ntibibi vyawe gusa, bimenyeshe abandi. Faire connaître ivyo wamenye, ubimenyesha abandi. Kugira ngo ushobore kuba neza mu vyo wize, barakubwira ngo nawe vyigisha abandi. Iyo utanguye kwigisha abandi cyangwa gushingira inama abandi y'ivyo wize, nawe bigaruka kuri wewe, bikakubera ikintu kidatandukana nawe. Amen. Ndasubiremo ibintu bitatu nimba muvyibuka. Bavuze ngo icambere na mbere ngo aya majambo ngo azabe hehe? Mu mitima. Bashatse kuvuga iki? Muyagire ayanyu. Ica kabiri bavuze ngo aya majambo y'Imana muze mugire iki? Muyabohere ku maboko, mungere muyashira hagati y'amaso. Bisigura ngo umatane mu vyo ukora no mu vyo ujamwo, birongogwe n'iki? N'ijambo ry'Imana. Matana nayo. Soyez attachés à cette parole. Okay? Icyanyuma bavuze ngo ntimbibe ivyanyu gusa, mugende muvyandike. Ni uko mwami kumavuga ngo turiko dushinga intahe y'ivyo twizeye n'ivyo twabonye. Bariko baduhimiriza kugira iki? Kubimenyesha abandi. Faire connaître iryo jambo ry'Imana ku bandi, kurimenyesha abandi. Ni ikintu gikomeye rero. Abisirayeli niko bakora. Barishira mu mutima
rikarongora ivyo bakora bakongera bakarimenyesha abandi. Imana yahisemo Isirayeli hagati mu mahanga atandukanye kugira ngo biciye muri iyo Isirayeli, ni nk'umuryango wawe, biciye muri Isirayeli ayandi mahanga azamenye ngo nta yindi Imana iriho nk'Imana ya Isirayeli. Mbega ababanyi bawe barashobora kuvuga bati vy'ukuri bajya abantu bafise Imana y'ukuri. Bizoba vyavuye he? Vyavuye ko wayabitse mu mutima, wongera arongora ivyo ukora, wongera uyashikiriza n'abandi. Imana ishimwe. Imigani 22:6 mumva ingene havuga. Havuga gute? Imigani 22:6. Toza umwana indero akwiye kwamana. Toza umwana indero akwiye kwamana. Azorinda saza atarayivamo. Azorinda saza ataragira iki? Atarayivamo. Munyemerere ndabasomere amajambo abiri abantu bavuze. Ijambo rya mbere ryavuzwe n'umugabo yitwa Lenine. Lenine muramuzi? Lenine yari umukomuniste akomeye cyane. Yaravuze ikintu inge mucumve. Muca mubona igituma communisme yamaze imyaka n'imyaka myinshi muri za Buraya. Kubera iki? Kubera iri jambo yavuze igaragaza ivyo yarabayemo. Mwumva ingene yavuze. Yavuze ngo donne-moi 4 ans pour enseigner les enfants. Ce que j'aurai semé ne pourra jamais être déraciné. Ndagisubiramo mu Kirundi. Ngo mpa imyaka 4 nigisha abana bawe. Ico nzoba maze kubabimbamwo ntikizokwigera kiranduka. Kwereki yasavye atasavye abatama, yasavye abana. Umwana ni isi ndimwa yoroshe kandi nziza. Yakoresheje image. Mumpe ndamumara n'imyaka ingahe? 4. Ninahera kumara imyaka 4 ushaka uzomutwara. Ico nzoba maze kumushiramo ntuzokwigera naho wewe uzora umuvyeyi wiwe uzokwigera ukimukuramo. Hari ikibazo rero. Bega abana bacu bariko babibwamwo iki? Kindi naco ninde ariko arabiba mu mitima yabo? Hariko habibwamwo iki? Nibibazo tutezo kwibaza. Kuko uko biri kose ico wabivye nico uzokwimbura. Tudasuzumye rero ikibibwa tuzoza gusanga hari abantu babivye mugabo tutamenye ivyo babivye, dusange turiko twimbura, twebwe turiko turimbura ivyo tutigeze tubiba. Ibi ndiko ndavyihweza ndabona ko biriko bitujana ahantu hagoye mu bihe vya none. Aho hirya mu gihugu c'Ubuganda haheze imyaka ingahe naraciyeyo, menya yuko ubu hasigaye hariho interna y'abana bo muri primaire. Abavyeyi babarungika hehe? Muri interna. Umwana ari muri primaire mu wa 2, mu wa 3 gushika muri 6e bakamurungika hehe? Muri interna. Aho interna bari hamahera atagira uko angana. Ariko ikibazo, uwo mwana azotaha muhira hagati y'uwo babana muri interna n'uwo azosanga muhira, ninde azoba ari umuvyeyi wiwe?
hamwe tuzokuza de generation bafise abavyeyi kw'izina mugabo abavyeyi batigeze bagira ico babiba muri bo. Umwana yakuze yigishwa ico congereza arakizi, izo math arazizi, izo science arazizi, baramushira kuri discipline yo gusobeka no kuvyuka sangapi no kwimesera sava. Mugabo si ivyo, ubuzima ntibugizwe n'ivyo. Hari ibindi vyinshi uwo mwana ariko arabura, arabuze. Hazokura une génération y'abantu batagira affection des parents, une génération y'abashishwayi, nimba novyita gutyo, bashishwe. Ubabwiye ibintu vya mama aramamagaye canke yo reka nce kuramusa umuvyeyi, bakura bakubwira ati wewe ivyo vyiyumviro nibi, vyiyumviro biri dépassé. Kubera iki? Ntibigeze bamenya contact canke affection y'umuvyeyi. Umuvyeyi yaramurungitse kugira ngo arondere ifaranga azashobore kuzobana nyamurihira amashuri akomeye, mugabo ntiyigeze aronka umwanya wo kubana nawe. Abo n'abahungu, abo n'abakobwa, abo nabo bazovyara abandi, abo bobongira bazobatanga bakiri muri creche. Interna za creche nizo ziba zigezweho. None iki jambo ry'Imana riko riratubwira uno munsi, mwumva ivyo bivye mu mwana. Lenine umukomuniste yashaka kubashiramo imyaka 4 gusa lo communisme, naho uzobajana hehe azoguma ari umukomuniste mu mutwe, kuko azi neza ko yamushizemo ibihagije kandi yari terre fertile, yari umutima woroshe wimbuka. Hari uyundi mugabo yavuze cyo kimwe nk'uwo nyene, nari nashimye wewe nyari umuntu w'Imana, aravuga ngo donnez-moi un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, mon mwana wawe gushika gejeje imyaka 7, et vous pourrez l'orienter comme vous voulez par la suite. Ni wa muma nkamugusubiza amazi imyaka 7, uzoshobora kumurongora uko ushatse. Mugabo wewe nk'umuntu w'Imana azoba zice yamubivyemo nawe, kitazokwigera kivamo. Bavyeyi, umwana ni ingabire itabonwa na bose. Nta soko, nta supermarché, nta hantu nahamwe ushobora kuzoronka umwana. Umwana kubera ari ingabire y'Imana, Imana igutera iteka ikaguha kurera uwo mwana kugira ngo uze umuherekeze umukuze gushika ashitse kuri ca kindi catuma Imana imurema. Ico naco muri rusangi ni kuyihesha icubahiro. Rero ko twatewe iteka tukagirirwa ibakwe tugahabwa abana, iyi ngabire iyo uyironse uri kwikoza iki? Ibaze umuntu aguhaye ingabire izimvye cane, sinzi ico nofata, dufate sinzi ikintu yoba aguhaye, mugabo aguhaye ikintu c'agaciro, uracakiriye, agiye gatonya hagira uruhande, asigaye asanga abona umenga kyava kimeneka, mugabo abona ugitembe ugitera hejuru, ugacugira gutya, ugacugisama, bagaca bagukomera amashi, ugasuruka kigira gutya, ugasuruka kigira gutya. Uwo muntu yakiguhaye canke we wagitanze, wumva gute? Wo kumva gute? Wahaye umuntu ikintu c'agaciro ngo akizigame, ariko abona canke uri kubona we wakimuhaye ariko agitera gutya, ariko agitera kuriya, agishize ku imicafu, kirononekaye. Wakimuhaye nivyo, ariko none uranezerwa? Naho yagushimiye igihe yakironka urababara. Natwe ingabire tuba twaronse twari dukeneye kuzifata neza cane, kuko ni ingabire twahawe n'Imana kandi tuzozibazwa. Ca wiyumvira umuvyeyi umwe niwe yigeze kuvuga ngo, yavuze ijambo rikomeye kandi riteye n'ubwoba. Yavuze ngo
sinipfuza kuzovyara ngo nderere umuriro. Mwumva ikintu yavuze? Sinipfuza kuzovyara ngo nderere umuriro. Nipfuza kuzovyara nderere ijuru. Ni responsabilité dufise nk'abavyeyi. Mpava ngaruka kubigisha b'abana, ariko abigisha b'abana baza inyuma y'abande, y'abavyeyi. Responsabilité ya mbere ni y'abavyeyi. N'Imana irabivuga, ijambo ry'Imana ririvuga, Paulo abwira abanyefeso 6:4, Ephésiens 6:4, havuga ngo élevez vos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Bavuga ngo élevez vos enfants. Bega, élevez vos enfants. Hari itandukaniro na faites élever vos enfants. Mumfashe. Bakubwiye bati élève ton enfant. Canke fais élever ton enfant. Hari itandukaniro mbariza mugenzi wawe. Mu Kirundi ndabishira mu Kirundi. Bakubwiye ngo rera umwana wawe, canke bakakubwira ngo reresha irabaho. Reresha uyundi umwana wawe. Hari itandukaniro? None ngaha muri Bibiliya bariko batubwira ngo reresha uyundi canke bakubwira ngo rera? Aha. None bariko babwira bande? Bariko babwira abavyeyi. Igihe tuje ngaha ku rusengero, nivyo harabadufasha, mugabo ntibaturerera, baradufasha igihe ivyo twakoze twabikoze neza muhira baca baza bakuhira. Aha ndiko mbwira abavyeyi bavuga bati kwishengero bazogira iki? Bazoturerera. Ibisigaye muhira baca baba nkuno muryango wa kabiri twabonye. Ariko hageze kuwa Mungu barungika abana muri Sunday. Bavuye muri Sunday bagataha bashikira hehe? Muri famiye ya kabiri. Umutima y'aba bavyeyi bavuga bati kazima, bababwira amajambo y'Imana hehe? Ishengero. Ariko ni gikorwa ca mbere gikwiye kubera mu miryango. Ni responsabilité yacu mu miryango. Hanyuma abaza kwishengero bakaza baza kutwuhirira igikorwa twatanguye gukora. Ndafise rero ico nashaka kuvuga mbwira abigisha b'abana, duhereye ku bavyeyi gushika no kubigisha b'abana. Mumvirize ijambo bababwira. Gusubira mu Vyagezwe 4:9. Mumvirize ingene havuga. Gusubira mu Vyagezwe 4:9. Hari ibintu navyo nyene bishika 2 3 4 bine nashaka kubwira umuntu wese ari muri education y'abana, ariko arigisha abana. Mumvirize ico bibiri dusaba. Kimwe gusa mwirinde. Icambere mu Gifaransa bavuze ngo prends garde à toi. Mwirinde, mugire umwete wo kwirinda mu mitima. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Banze mvuga ibi bintu bibiri. Icambere imbere yo kwigisha umwana, ico babanza kugusaba bagusavye iki? Banza ubwawe uwirinde kandi ube maso ku mutima wawe, sur ton âme. Ndaguha akarorero. Mwari muzi yuko umwana burya igice kinini c'ivyigwa aronka atari amajambo mubwira.
igice kinini kigizwe n'iki wibaza? N'ivya kubonamo. Abarundi barayamaze ngo wiba uhetse ukavyara igisumangira, sivyo ukigisha uri mugongo. Ni sawa? Reka tugasubiremo. Kavuga ngo wiba uhetse ukigisha. Uyu uri mu mugongo naho uzomubwira amajambo meza, ariko icyo azokwiga gikuru ni giki? Gucomora. Arabona ivyo uvuga, nta cane cane abona ivyo ubamwo. Nico gituma haba abavyeyi haba n'abigisha b'abana, ico ijambo ry'Imana ritubwiye ca mbere ngo ni veille sur toi-même. Ba maso wewe ubwawe, hanyuma urinde n'umutima wawe. Prends garde à toi et veille sur ton âme. Ba maso wewe kandi ubere maso n'umutima wawe. Akenshi hari abantu baja mu kwigisha abana mugabo bafise ukwihangana guke. Hari umugabo, ubu n'umugabo afise n'abana, yarambwiye ati jewe narigeze kuronka umwigisha atwigisha ijambo ry'Imana mw'ishuri, ariko vyanteye kwanka Imana cane kurusha, kuko ivyo yakora ahejeje kutwigisha akatubwira ivy'Imana, yari umuntu wa mbere yadukubita amakonzi, sinzi ko muvyumva. Yarafata umwana akamukubita inokonzi, agasura akamukubita yindi, akamugirira n'akamutuka amajambo nimba atafashe mu mutwe ivyo yamubwiye. Uwo muntu ariko atanga iki? Ariko babwira ubumenyi, ariko abana ahubwo bansi iyo Mana ariko aravuga. Nico gituma ngaha batanguye bavuga ngo prends garde à toi. Ba maso wewe kandi ubere maso nawe nyene umutima wawe. Abenshi bamwe bahora baja kwigisha canke ugasanga akenshi tubikorana ishavu, tubikorana ibitutsi, ugasanga rero abana basigaye ahubwo banka canke bagapfa kubikora batabishaka. Sinzi ko muvyumva. Harabo numvise ngo umunsi papa abonye yuko tutaje gusenga, uwo munsi ntitwafungura. Sindikira mu cumba. Uwo mwana azoza gusenga kubera iki? Kugira afungure. Ahaze ntazosubira. Nico gituma ubona bamwe iyo bamaze kuvuga ngo cakemutse ntusura kubabona mu masengesho, kuko umuntu yigishijwe yuko arondera Imana igihe bigoye, ariko ntiyavyigishijwe buri munsi. No kuvuga rero ngo icambere ngo prends garde à toi et veille sur ton âme. Ba maso wewe uri kurigisha muvyeyi canke mu moniteur w'umwana, suzuma. Reka mbaze gatonya, sindababaza ngo mu mpinyishu, ariko ndababaza aba moniteur abakunda gufasha abana bacu, muhora muraba canke mugasuzuma ingene bariko barabigisha canke umutima baje bafise? Ico ni kibazo. Kubera iki? Arashobora kuba ari kuri programme yaje kwigisha abana, mugabo abana nabo batera induru bihuriranye na vya bibazo yifitiye muhira, agaca gira iki? Agaca duzijwe akabatuka, ugasanganya n'abatutse n'ibitutsi adakwiye kuvuga. Yibagiye ko aba bana batumviriza gusa ivyo avuga, ahubwo banaraba n'ingene ameze. Nico gituma nibaza ni nk'impanuro,
iyo mubonye kanaka ariko aca mu bihe bigoye, banza mumusubiza ahantu abanza agira iki, asubire kuba restore, abanza nagugwe wenyene, hama ashobore kumenya ingene ashobora gutanga cyiza mu bana. Kuko icyo uzotanga nicyo uzoba ufise communion nziza n'Imana, abana barabisanta, barabipresenta, baravyumva kandi baranabibona. Jewe nakuriye muri Sunday, mugabo sinzokwigira nibagira umumama umwe atwicaritse tuvise nk'imyaka 6 7 ndibuka, ariko ratubwira ivy'ijuru. Umama yaratashe, yarapfuye, yaratubwira ijuru, akatubwira ingene ari heza, akatubwira ingene yipfuza kuzotubonayo, akatubwira ingene yipfuza kuzobona turiyo, yoba baratamwana n'umwe agiyeyo, arabivuga akabivuga, akaca atangura kurira. Natwe tukiyumvira, none Mana no tumurize n'ukuri, natwe turemeye basi tuzojayo. Umumama yararira akarira n'amosozi, ariko aratubwira yuko yipfuza gutubona natwe twinjiye mu ijuru. Sinzomwibagira. None mu ijuru hari amashokora? Ati ego, mu ijuru muzoronka amashokora, kugira ngo omwe turondere ngene natwe twogira iki, twojayo. Aho ni muri Sunday. Bene data, abigisha abana babana n'abavyeyi, kuko nibo batangura kwigisha muhira, mubanze muveye sur vous-même et sur vos âmes. Imishaha yanyu imeze gute? Iriko irahungabana? Ufise umushaha wawe, masentima, ma emotion yawe urahungabanye? Uhungabanye uza gukomunika abana ihungabana. Ni vyiza rero ko utekana, ugashira ivyizigiro vyawe mu Mana, mugafashanya nk'aba moniteur, kugira ngo uwo muntu aze gutanga ikintu kizima mu bana. Murongo w'icenda nyene awusubiremwo. Uyu w'icenda aho nimwe ibintu vyinshi. Asura akavuga ngo ariko kimwe gusa mwirinde mugire umwete, mwirinde mugire umwete wo kwirinda mu mitima. Veille sur ton âme, bandanya. Ntimuzokwibagire ivy'amaso yanyu yiboneye. Ntimuzokwibagire ivy'amaso yanyu yiboneye. Bavyeyi barongozi b'abana, mwigisha abana, mubibutse, wibuke nawe, hanyuma mubibutse. Rappelle-toi. Nk'umuvyeyi ariko arigisha, ibuka, ntiwibagire, ibuka. Rondera ingene wibutsa abana ivy'Imana yakoze. Haleluya. Ivy'Imana yakoze, ivyo yakoze hagati yanyu, ingene Imana yagukijije. Shinga intahe. Rappelle-toi, ibuka ingene yakubohoye. Babwire, kuko ibyo nivyo bizotuma bya bindi basoma muri Bibiliya uriko urabasomera babibona nk'ubuzima. Haleluya. Icyanyuma havuga ngo ntibizove mu mitima yanyu iminsi yose muzoba mukiriho, ariko muzobimenyeshe abana banyu n'abuzukuru banyu. Haleluya. Hari umwana ngaha afise munsi ya 15, iyo bari ngaha canke afise 15 ans. Hari akana ngaha ko afise 15 ans canke munsi yiwe. Ufise ngahe? Ufise ngahe? Combien? Ingo hano. Abantu ba 14 basigari barebare. 14 aranduta uburebure. Namaze kubibona. Uyu mwana afise 14 ans. Ndakomanda babatse. Uyu mwana mu myaka 15 azoba afise ingahe? Ça 29 ans. Mu myaka 15 mbega ni kera canke ni vuba? Biravana. Bamwe bavuga bati ni kera, abandi ni vuba.
ni vuba cyane 15. Nakiriye agakiza mfise 15, mba pastori mfise 29. Hari nyuma y'imyaka ingahe? 10 ningahe? Uyu unya afise 15, 14. Inyuma y'imyaka 15 azoba afise imyaka ingahe? 29. Murabona yuko uyu ashobora kuzorongora ishengero. Ni mu murabe. Muramubona? Ikibazo kihari uno munsi. Uno munsi turiko tumushira mu iki uyu? Kugira ngo arongore ishengero ry'Imana neza. Nuko tuguma tubabona nk'abana. Ariko mu myaka 15 no bazoba baturongoye. Twakuze batujana muri Sunday. Ntitwasiba muri Sunday school. Muhira naho nyene twarasenga. Jewe nk'umuhungu agiye muri adolescence hamwe na hamwe narakwepa sinaja gusenga muhira. Ariko be ndamushikanje hariya mwarimo muzimbe we ni mushiki wanje turakwirikirana uhaguruka baramutse ngama mvuga ivyo muhira. Twakuze muhira mama adukoranya iminsi yose tugasoma ijambo ry'Imana tugasenga. Hamwe na hamwe nkakwepa muga naho nakwepa hari amajambo nataha nagenda numvise. Nagiye kubimenya mu nyuma yuko bari bafise umutwaro uko ama bariko baransengera sengera eme basengera eme nije mfura. Iyo mbaye neza barizera ko byose bizogenda neza, ariko bari bazi ko nivyagenda nabi jewe hariho riske yuko nanduza abakiri bato. Baransengera sinzoreka kubishima, mwarakoze. Baransengera igihe gikwiye gishitse ndakira agakiza. Nakiye agakiza mba muri Yesu ndonka encadrement nziza kuva kuri iyo myaka 15 nigishwa gukorera Imana. Twari kumwe n'uwo mutambukanye umushinga naye wa mushikanje mu gikorwa c'Imana mu ishengero rya Mineva muri ville. Dukurira mu nzu y'Imana dukora ibikorwa vy'Imana gushika naho twubaka ugwacu. Hanyuma kubera umuhamagaro bari batubonyemwo badushingiye igikorwa c'Imana, ariko vyavuye kuko hari ico bari barabivye. Afise imyaka 14. Ubu unye ntivyoroshe ku myaka 29 umuntu ashobora gushinga igikorwa c'Imana. Mugabo twege baratwizeye ico gihe. Badushinga igikorwa, badusengera ubupastori. Abantu benshi baragize ubwoba bavuga bati abo bantu bagiye kuba abakozi b'Imana bakiri jeune, iryo shengero murarihevye muraritaye. Hari n'abavuga ngo turasuzuma tugomba dusuzume turabe kuko ibintu by'abajene ni ibintu bitari sûr. Ariko ico nshima mu Imana nabari baratubivyemwo imbuto y'ijambo ry'Imana. Imbuto y'ijambo ry'Imana ntiribora. Rero aho gutakaza umwanya uyu muhungu hari abanyitangiye baranyigisha. Ubu unye nanje mpamagarirwa gufasha abari muri Sunday kugira ngo bategure neza bano bantu. Hari ikibazo nigeze kubaza umunsi umwe abarongozi twari kumwe muri retraite. Ndababaza ikibazo ngoma ndagisubiremo. Ndababaza nti mbega Imana yotuzanira cuntiza umukobwa wawe nga. Imana yotuzanira umwana w'umukobwa ngaha mu ishengero yitwa Joyful. Ico gihe navuze Kelsey, ariko imagine Joyful. Afise imyaka 9. Imana ikacitubaza ati uyu mwana ko nagomba kumubatiza ngo mumunderere, kuko inyuma y'imyaka 20 jewe Imana muremyi w'ijuru n'isi nateguye ko muri Joyful
nzomukoresha ibintu bikomeye muri kino gihugu cy'u Burundi inyuma y'imyaka 20. Azoba akorera mu bushikirangaje bw'intwaro yo hagati n'iterambere no gufashanya, sinibuka neza ingene rimeze, ariko azoba akora muri Ministère de l'Intérieur. Jewe nifuza ko biciye muri Joy nzohindura ibintu bikomeye cyane muri kino gihugu. Uyu mwana ndashaka uzomukoresha mu kuzana intwaro nziza canke mu kuzana uburongozi bwiza, haba mu makomine, uhereye mu makomine gushika no mu ntara. Uyu mwana nzomuha ubwenge butuma haba administration nziza, ushike naho abantu bose baba muri ico gihugu bagubwa neza. Uyu mwana ashaka kumukoresha ibikomeye. Nariko mbwira abarongozi, ca ndababwira nti Imana itubajije ati uyu mwana Joy ndamubahe mu munderere, mwiyumvira iki? Nyishurira mugenza wawe, uri umurongozi mwishengero, wo kwishura gute? Ikibazo ni ndamumuhe mu munderere, wo kwishura gute? Kandi babwira inyishu zabonetse uwo munsi, zari inyishu z'ubwoko bubiri. Bamwe bavuze bati muzane tumurere. Kibazo, kubera iki ushatse cyane kumurera? Ni kubera wumvise azoba ari umutegetsi akomeye? Haha, none sawa. Canke ushobora kumwakira ugasanga urapfubije. Ivyo Imana, erega Imana ntirikwira kubwira ngo urabishoboye, irikwira kubaza ninamuguha uzomunderera neza kugira ngo azazane impinduka ikomeye hahandi ishaka. Ko wihuse kumwakira, ubwo ntumwakiriye kubera ibigumbagumba bw'ivyo wumvise azokora. Cari ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, inyishu ya kabiri baciye banyishura bati oya, nukuri twe twovuga tuti Mana banza uburarindira tubanze twitegure muri Sunday kuzomwakira. Abo bantu bavuza imvugo umenga ni imvugo vraiment yumvikana kuko bashaka kwitegura kugira ngo baze bamwakire, ntibaze bamupfuvye Joyful. Muravyumva? Candababaza, none ko muvuze ngo Imana nibanze irindire ntitubave tumwakira ngo tumupfuvye, abo muri ko murakira bobo nabo gupfuvya? Duhagarike kwakira rero, tuvuge tuti Imana nta mwana numwe tuzosura kwigisha, tugomba kubanze twitwari ku bwacu bwebwe nyene, veillez sur nous-mêmes, hanyuma tuzobone kwakira abana. None abo muri ko murakira muvyifatamo gute? Twaciye dusanga ico dukeneye no gusubira kwiyumvira ingene uwo twakiriye wese tumuherekeza, tukamuherekeza. Uyunye nuko Imana yatwibiye akabanga, iratubwira hazoba ari place, sivyo? Ariko hari n'abandi benshi, muna Mariya bose bicaye hariya, muna Mariya bose bicaye hariya, bajya bari mu butunzi budasanzwe Imana yamaze kudetermina indani muri bo. None uno munsi amashengero yacu ariko akora iki? Imiryango bavamwo ariko akora iki? Ngo bamwe bazobe ari abarongozi b'abaministre, abandi bazohora aba directeur y'amakompanyi akomeye, abandi bazovumbura ibintu bikomeye muri science, bazana impinduka, bazokora ibintu bifasha abantu, abandi bazovura, abandi bazohora aba pastori, abandi azoba ari abarimu, hazoba harimo n'abashoferi. Haleluya! Abo bose turabakeneye. Ariko nahazoba ari umushoferi, nahazoba ari umuplanto ariko arakoropa muri biro, agatuma ubwiza bw'Imana bumanuka muri iyo biro. Hari umuntu yabikoze akora ubuplanto gusa, ariko kuko yarazi Imana, umunsi yasiba niho
iyo biro yose yarabajije ati yaroye hehe, yaroye hehe, yaroye hehe, yaroye hehe. Nawe aragaruka arababwira ati nukuri singaruka mutanyongeye, munyongere hanyuma ndagakore neza. Bahagize inshuro zibiri, inshuro zitatu, kuko bera iki? Yabikorana n'umutima, kuko Bibiliya ivuga ngo ukore nk'udakorera umuntu. Haleluya. Iki kitwereka iki? Turafise uruhara rukomeye, haba muri Joyful, umwana w'imyaka 9, mu myaka 20 ntituzi ivy'Imana yabitse muri we, ariko turiko tubibamwo iki? Umuryango avamwo uramuha ibiharage, uramuha n'yafi twumvise, ariko ikibazo hari ikindi mbega kiruti ryafi yoba ariko araronka mu mutima kizomutuma muri ya ministeri azoba arimwo, ariko araba influencer mu myaka 20 azoba ariko aragikora. Urakoze Joyful, uzunyibuke badufashe ifoto hari. Uyu nawe ni imyaka mike kandi ageze mu myaka igoye ya adolescence. Iyi myaka ni imyaka gushaka kumva ko ashoboye, agize arakeneye yuko ashika muri iyi myaka afise abantu bamworient, bamubwire bati urashobora gusara ugatakara, ariko kandi ibuka ngaha burya hari imigambi Imana igufise ko, senga uhishurirwe ivy'Imana ikubwira n'ibindi byinshi, kugira ngo uyu nawe azagira ikimazi aturongore mu ishengero. Mukozi w'Imana, wakoze washobora gusubira mu kibanza. Haleluya. Twokwiyumvira muri iyo sense, twamenya yuko abo twahawe nk'umugisha dufise ikintu, responsibility ikomeye cyane imbere y'Imana kuba Imana yaduhaye. Munyemerere ndabasigire utubazo tubiri, kandi utu tubazo tubiri turakomeye, ariko imbere yo kutubaza murashobora kugira pause. Ndashaka ngo mwicare mu migwi, ndabibabarize mu migwi, hanyuma mubiganireko nakanya gatonya. Mugabo ivyo muza kuganira biri très profond, nimuhindukize mugire imizingi mwicarane mu migwi. Murashobora gucanga, aba moniteur n'abavyeyi mwese muracanga nta kibazo. Muhindukire muje hamwe, imigwi y'abantu nka 10 kugira ngo ntibe imigwi myinshi, abantu 10, 12 mwigirane, muhindukire murabane. Okay. Mwakwiwe. Hari uriya mugwi hariya urimo abantu bake hariya. Abandi murabe nyene mufatana ha. Sawa. Umviriza rero. Mufata agakaramu abagafise n'agapapuro. Abagafise ariko cane ngoma ndababwira ico mwiyumvirako, nico muganirirako. Aha. Avuye kubarega. Okay. Mumvirize, umva ivyo nshaka ko mugira. Mwandike ino mirongo. Ni kibazo ca mbere. Mwandike 1, kibazo ca mbere, mushe mwandike ino mirongo. Samuel wa mbere gice ca mbere, 1 Samuel 1 verset 10 11. 1 Samuel 1 verset 10 à 11. Hamwe na 1 Samuel 3 verset 1 à 8. 1 Samuel 3 verset 1 à 8. Vogue wa gatatu 1 Samuel 12 1 à 5. 1 Samuel 12 1 à 5. 1 Samuel 12 1 à 5.
imirongo 3 mwayanditse mwese ni mirongo yo muri Samuel. Ni sawa? Umviriza akabazo rero k'iyi mirongo yo muri Samuel. Akabazo kavuga ngo ni bande bagize ico bakora, bakoze iki, havuye mwiki? Havuye mwiki? Na cyane cyane le résultat icavuyemo ndakeneye ko mucagura. Ni bande bagize ico bakora, bakoze iki, havuye mwiki? Kirumvikana? Les acteurs, les actions et le résultat. Ni sawa? Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri ni cigwa, ikindi kibazo ca kabiri muza kuvugana ko kiza kuba iki. Mwandike abacamanza gice ca kabiri, abacamanza gice ca kabiri umurongo w'indwi ushaka ku murongo wa 12. Abacamanza gice ca kabiri umurongo w'indwi ushaka ku 12. Juge de 7 à 12. Ikibazo ngiki. Ikibazo ngiki. Kibazo kivuga ngo mbega ikibazo cahabaye cavuye kuki? Ikibazo cahabaye cavuye kuki? Nokora iki kugira ngo iki kibazo ntikize kimbeko? Ikibazo cahabaye cavuye kuki? Nokora iki? Ni sawa? Rero abari mu migwi mushe mutora urongora ikiganiro, utanga amajambo, hanyuma muce mwegeranya ivyo muzoba mwavuganye. Hanyuma ntihagire umuvuga amajambo maremare menshi, ariko arase avuge adome kuco bamubajije, ashike ku ntego. Icambere murakivugana, manze musome ijya mirongo, murashobora gutora umwe agasomera hejuru, canke mwese agasoma ijya mirongo y'igice y'ikibazo ca mbere, hama muce mwishura inyishu. Muce muja ku kibazo ca kabiri, musome umurongo babahaye, muce mwishura naho ikibazo caje ku kibazo ca kabiri. Dufate iminota ingana gute? Ubu ni 17h10. Turashaka gufata 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes bizoba bihagije ko abantu biyimba neza ku bibazo nababajije. Sawa, mutora umwe arongora ibiganiro, hanyuma muce mutangura gusoma, hanyuma muce muvugana kuri ico kibazo ca mbere, hama ikibazo ca kabiri. N'abana nico kimwe, musome gutyo nyene, hanyuma muratora ikibazo. Ibibazo nababajije mwese namwe murashobora kuvyishura. Sawa sawa. Cari ni bande bagize ico bakora, bakoze iki, mbega byavuye mwiki? Nashaka tubishire hamwe. Okay. Abishoboye bohindukira
gahindukira gatonya gusa mugabo mukaguma aho mwari muri. Ikibazo ca mbere cari cerekeye histoire y'ubuzima bw'umuntu yitwa nde? Ubuzima bw'uwitwa yitwa nde? Ubuzima bw'uwitwa Ana, ubuzima bw'uwitwa Samuel. Ikibazo rero ca mbere cavuga ngo ni bande bagize ico bakora, bakoze iki, vyavuye mwiki? Ni bande bagize ico bakora, bakoze iki, vyavuye mwiki? Inkuru mwayisomye kandi yisubiremwo. Ana yasavye umwana ati niwamumpa nzomugushikiriza. Imana iramumuha, aca aramujana amushikana mu ngoro y'Imana, aca yakigwa nande? Aca yakigwa na Eli. Eli aramurera, amaze kumurera Imana igendera Samuel, iramuhamagara, aronka umuhamagaro w'Imana, ariko arazazanirwa ntiyamenya neza ibiriko biramubako. Aca agenda, aca afashwa nande? Aca afashwa na Eli, ati burya ni Imana iriko iravugana nawe, genda ucugira gutya na gutya. Aramuha umurongo. Hanyuma umwana Samuel arakura, arakorera igikorwa c'Imana, aba umukozi w'Imana akomeye, ahezagira abami. Hageze koja abami, kijya gice ca 12 twumvise avuga iki? Ariko arasezera, yavuze ngo nimba hari ikintu na kimwe nakoze, nimba ntari nagunze nimunyibutse. Yavuze gute? Hari ico nabanyaze, munyibutse ingene yavuze. Nimba hari ikintu na kimwe nakoze kibi, nkabanyaga, nkabatwara ibintu, uwo nanyaze wese agira ico ambwiye. Bose bavuze gute? Nta na kimwe tukwagiriza. Ikibazo rero cari ni bande bagize ico bakora, bakoze iki, havuye mwiki? Ni bande bagize ico bakora? Ni bande kuri iki gikorwa ca Samuel? Ana nyina, nivyo? Nyina yakoze iki? Yarasenze, ariko kandi ashitsa igikorwa c'uko umwana amushikana hehe? Mu ngoro. Ni sawa? Muvyeyi hari ico yakoze. Hanyuma uwamwakiriye nawe hari ico yakoze. Ninde? Eli. Eli yaramwakiriye, amushira iruhande yiwe, bafashanya iki? Igikorwa. Muri urwo rusengero canke muri iyo ngoro y'Imana niho nde? Samuel yaronse iki? Umuhamagaro. Amaze kuronka umuhamagaro, bega vyaramworoheye gutahura uwo muhamagaro. None ninde yagize icakora kugira ngo atahure umuhamagaro? Igikorwa cyo mu rusengero. Ni sawa? Amaze kubona umuhamagaro wiwe, naciye nsimba, yarakoze akora ibikorwa vy'Imana, arangiza gute? Yari umuntu w'amanyanga? Yari umuntu akunda igiturire? Yahejeje abo yarongoye bose bamushingira intahe. Yari afise amavaleur ayahe? Nayahe mavaleur, nizihe ndangagaciro tubona muri uyu mugabo? Twamubonye akiri muto, akivuka, none raba arasezeye. Nayahe mavaleur mwumvise yari afise? Oui, préfet. Exemplaire. Valeur. Urakoze? Fidèle. Umwizigirwa, intègre. Hari ibindi mwibaza? Yari nimvuga kuri ndibaza? Kandi ntiyakunda iki? Amanyanga. Ntiyakunda amanyanga.
yari umuntu w'inyankamugayo agendera mu kuri. Turi kumega bene da. None iki kitwigisha iki? Iki kibazo ca mbere tujeje mu kuciga mwasanze kitwigisha iki mu migwi mwari murimwo? Nihe nyigisho mwumva ku ruhara rwacu twaje kwiga uno munsi? Ukeneye mikro ayifate isabe Innocent amufashe. Mu migwi mwabiganiriye, hari ivyo mwaganiriye, ni giki mwumva mwakuye muri kino cigo? Yesu nashimwe. Amen. Ico novuga mu mugwi nabo twari kumwe twabonye cyatwigishije nuko abavyeyi dukwiye gukorana. Umwana si uwumwe. Ni nko muri iki gihe cyacu ni nk'umumoniteur n'umuvyeyi. Turabona ko Hana arafite ico yakoze, yarasenze ararira aringa Imana iramuha Samuel. Yego, ashita n'isezerano ryo kumushikanira Imana, ashikanira umwana Imana. Muga vyasavye ko Naheri agira igikorwa cyo kumurera kugira mushikane mu muhamagaro. N'abakozi b'Imana bafite igikorwa cyo kurera kugira ngo batahuze umuhamagaro umwana abana. Rero ikigwa kirimo nuko dukwiye gukorana abavyeyi n'abarezi. Urakoze. Ikintu mwacumvise ati nta ukora vyose, turakorana. Hari igikorwa c'abavyeyi ariko kandi hari n'igikorwa c'abamoniteur kwishengero. Ni sawa? Urakoze. Hari kindi? Harundi afise iciyumviro? Oui. Ni muri uyu mugwi nyene yarahejeje kuvuga, hariho n'ikindi twongeye ko nkuko Ana yakoze igikorwa ciza imbere y'Imana, agashikana umwana Samuel imbere y'Imana, Hamaheri nawe akamushira mu muhamagaro. Twabonye vyorengera abana bigashikira abakozi dutunze mu nzu, tukaba model, bikarengera n'abakozi bo mu nzu, bigashikira n'abavoisin bacu, tukaba icitegererezo. Urakoze cyane. Ati tube icitegererezo kuko uyu muhungu Samuel amaze gukura ntiyabaye uwo muhira gusa, ariko yabaye icitegererezo kuri Isirayeli yose. Urakoze cyane. Hari kindi ciyumviro? Okay. Hari ngaho imbere? Shira nyuma ndamuhaje. Ikindi ciyumviro mbonamwo inyigisho nkuramo n'ingene Samuel yakoze neza gushika kwiherezo. Yego, numva nk'abana b'Imana twosaba Imana ikaduha inkomezi gukora gushika kwiherezo. Nitwirati vya kera ariko tubandanye gushika ku musozo w'umuhamagaro wacu. Urakoze cyane. Ati yararangije igikorwa akirangiza neza. Hari ushobora gutangura igikorwa neza akakirangiza nabi, atariko wewe yakirangije agifise intahe nziza. Urakoze. Kindi twabonye muri groupe un bon résultat ni fruit ya bactère na action faite. Ati ibikorwa vyiza ni ivyamwa vy'abakoze ivyo bikorwa n'icyo bakoze. Les acteurs et les actions. Un bon résultat, c'est le fruit des acteurs et des actions. Urakoze. Ata wundi tugira icya kabiri. Iki kiye cya kabiri tucimbe rero. Sivyo? Hari ofisi cya mbere. Papa Jean Marie. Ikindi rero uvuga twarabonye ko Samuel yagize ukubaha. Yarubashe yongera arumvira ivyo bamubwiye. Ego. Samuel yarumviye kuko yarafise uri ko aramurongora. Kandi ikintu ciza avuze igihe yumva amajwi, ndababaze Samuel yiruse kwande? Nagire guca bikora uko yiyumviriye. Yarabaye umuntu ari obeyisa mugabo kandi arondera kumenya no kwigishwa, kuko ntiyirutse hanze, yirutse kuba ariko baramurera. Ikintu kirakomeye kuko hari abantu bumva imihamagaro hanyuma ntibavugane n'abariko barabarera, bagaca basanga ahubwo baradeviye mu mihamagaro. Swat ntihari bwagere canke bitavye kutariko. Ikintu kirakomeye.
arakoze cyane papa Jean Marie. Tuje ku ca kabiri cyangwa icya mbere? kuri ajya amavarere wari uvuze ya Samuel hari ikintu cari kiciye umutwe na musimeno wa partager uri kuri wa Samuel hari aho twabonye ko Imana yamaze igihe itaganiriza Heli mu yandi majambo yari umurongozi afise intege nke zigaragara mugabo Samuel bikamuha kubaha wa murongozi w'intege nke sinzi ko byavuye ku masengesho ya mama wiwe ntavyonze mugabo ico nzi cyo nakibonye kubaha umuntu ari mu ntege nke ko yari umurongozi wawe kakana mukumva gute? Katujemwo karakomeye akana yarazi ikibanza arimo, yarazi ko Bibiliya bivuga yuko hari ibibazo, mugabo ntiyahagaze kuri ivyo bibazo ngo agumuke. Ni naco gituma Imana yamuganirije ikiza no kumubwira ku bibazo biri mu muryango w'umurongozi. Muzobisoma, yamubwiye ibibazo biri muri famiye y'umurongozi, ariko ntiyabaye umuntu acaja mu ibarabara bavuga ati Mana wari wantebeje erega ninjewe kijya kibanza canje. Ariko Imana yamuherekeje gushika naho abumwizigirwa gushika ku iherezo. Bega birashoboka muri kino gihe aba bana turiko turarera bakazoheza natwe ubwacu tugazoheza neza. Yifurize mugenza aho tuzuheze neza ufise naye nziza. Ufise naye nziza. Ku cya kabiri, icya kabiri naco twumvise gute? Ngo Yosuwa agira iki? Arapfa. Ni sawa? Ngo na generation ya Yosuwa igira iki? Irapfa. Ku murongo w'icumi bashobora bavuga ngo haca haza iyindi generation haza iyindi generation ariko ngere bayivuze ngo itigeze imenya Imana n'ivy'Imana yakoze mu Bisirayeli. Hari ikibazo je mfise, bigenda gute ko generation igenda hakaza iyindi itigeze imenya ivyabaye? Iyo generation yaje ubwa kabiri ngo ikijana Isirayeli hehe? Mu bigirwa mana. Hari ikibazo nigeze kubaza mu mugwi narindimo, kubona Isirayeli iri mu bigirwa mana ni kosa nyamukuru ya generation iyihe? Ya mbere canke ya kabiri? None ni ko muvuze ko ari ya mbere, ni yihe yajanye Isirayeli mu bigirwa mana? Ni ya kabiri. Ariko ikosa nyamukuru ni irihe generation? Kubera iki muvuga ko ari ya mbere? Aha rero niho haca haryoha, niho bica biryohera. Mufate mikro irakora, muduze urutoki ushaka kuvuga afate mikro. Twabonye yuko Yosuwa yoba yishinze kugwanira Israel ariko ntiyafashe umwanya wo kwigisha ibyo Imana yihanikirije ku banyisirayeli. Arakoze, aratanze iciyumviro ciwe ati Yosuwa nk'umusirikare akomeye yoba yishinze kugwana cyane, ariko hari ahandi hantu yarakeneye no gushira inguvu, ati kwigisha ivy'Imana yakoze n'amabwirizwa Isirayeli. Urakoze cyane. Hari kindi hariya abana namwe murampa iciyumviro? Yesu ashimwe. Amen. Murampa iciyumviro, muciyumvire. Je nibaza yuko Yosuwa atakosa yagize. Kuko Bibiliya iratwereka neza ko Yosuwa yabigishije ivy'Imana. Hariho n'ahantu yavuze ngo je n'inzu yanje tuzokubaha Imana. Rero birashoboka ko abo yigishije ari bo babaye ibigaba ba transmitter ivyo bintu kuri ndi generation. Urakoze, kuko bavuze bati mu gihe ca Yosuwa ibintu vyagenda neza, ariko Yosuwa amaze gupfa na generation yiwe ikagira iki? Igapfa. Ngo haje yindi generation itigeze imenya. Nagize ikibazo, ivyo bintu birabaho? Biba vyagenze gute ngo generation ipfe
hazi iyindi generation itazi ivyiya mbere yarizi. Aha, ciyumviro ca kabiri. Mu mugwi wacu Barimwo abajene benshi nawubonye. Urakoze. twabonye yuko Yosuwa yateguwe na Mose. Mose amaze gupfa, Imana ishiraho Yosuwa kugira ayobore ubwoko. Ariko ntawe twigeze tubona Yosuwa yarateguye bajya bari kumwe ngo abigisha ingene nabo bazotransmeta ivyo baronse. Rero ubwo gwaruka iyo generation ya kabiri ntiyigishijwe, mbere babandi baramenye muga ntibashoboye kumenya ingene nabo batransmeta ivyo baronse. Ico ciyumviro gisa n'icuriya mugwi naciyemwo nawo nyene bavuze uti hari ikibazo cyo kudatransmeta generation y'abarongozi badasiga abandi barongozi. Okay? Ciyumviro mushikirije kirumvikana. Ikibazo rero cyaje kibazwa ca kabiri cavuga ngo none twokora iki kugira ibi vyabaye nibize natwe bitubeko. Mumfashe. Tugiye rero mu bintu biri pratique kuraba ivyo bega okay, tanga iciyumviro. Yesu ashimwe. Amen. Jewe ico no bivuga ko kwi generation yagiye atacimenye. Umunsi biriya vyabwirwa bari umunsi ni twebwe ku bana biwacu. Nukuvuga yuko turakwiye kwereka abana tuvuye gusenga canke mwizi bibiliya dusoma uti bane bacu murabe uko tugenda, ntimubeshe, ntimwibe, ntimusambane imbere y'Imana kugira ngo muzogira ico muvamwo. Tubigishe, tubabera ijisho nabo kugira bazobabera ijisho abana babo, kuko abana babo nabo bazoba ijisho ry'abandi kugira ngo urunganwe rw'abazoza ntiruzopfe kumwe babandi bafata co bamenye. Urakoze cyane. Mukomera amashi mama. Avuze ikintu gikomeye cyane ingene dukwiye guhanahana. Ni sawa? Nagomba dusubire tuje mu bintu biri pratique. Wobikora gute wewe? Wobikora gute? Turumva ko dukwiye guhana. Bega uno munsi ibi turiko turavuga vy'ama generation amwe azi Imana n'ayandi atazi Imana birashobora kuba mu ishengero ry'Imana. None kugira ngo ibi bintu ntibize bidushikire twokora iki mu buryo buri précis, mu buryo bwumvikana, kwifyumvikana igikorwa cyumvikana gikwiye gukorwa? Mama. Sashim. Amen. Uburyo bwose cokora iyo ikintu kitaguhereye ko ntigishobora kugira inyambuki, ntigishobora kugira impact ku bandi. Ngomba kwanza kwisuzuma jewe ubwanje yuko ntemewe kugira ngo shobore kuba icete gisomeka ku bandi. Kandi muri vya bindi nyene biriko biratuma jewe ubuzima bw'Imana butemba muri jewe, ntibugarukire jewe muri jewe gusa, kandi ntibigarukire gusa muri jewe kubivuga, ariko hanze canke mu vyo nkora bitaboneka jewe windani vy'ukuri abe uw'Imana igomba nkaca ndabitransmeta no mu bandi, nkabitoza n'abandi mu buryo bw'iki. Muri bike mfise ndashobora kugira ivuga butumwa, ndashobora gufasha umuntu mu buryo bufaditse, mu buryo bw'impanuro, mu buryo bwo gufasha abanyantege nke, nkaboneka ko mbese nkisuzuma ko muri jewe ubwanje maze kunagurwa kugira ngo simboneke ko ntemewe. Mani baheze. Arakoze cyane. Icambere mfashe ni ukubanza kwisuzuma, gusubira kuri we. Ikiyo cabaye précis kirumvikana. Ikitaraba précis neza ni ingene nzoshikiriza iyindi generation iri inyuma ico nshobora gukora neza na neza. Shobora kuba atari kimwe, ari nka 2 3 4 5 nshobora gukora kugira ngo nze nsigire iyindi generation ivyo nakiriye. Mumfashe ikintu kiri duhere muhira tubigenze gute? Hari inyuma
uca uvuga n'abadefi n'ibibazo turiko turahura navyo bitubuza gushikana ico gikorwa. Aha. icyo novuga kurya twashoboye kubirorera mu gakino twabonye ingene kera abasokuru batanga indero haziko. Nibaza ko icyo dufasha cyane ni uko ibi twebwe twamenye buno buzima bwa Kristo, ingene ari ubuzima buryoshe, ingene ari ubuzima bwiza, ingene tuzi iyo turiko turaja ko hari urugendo turimwo rutuganisha kuja mu ijuru, two kwicara muri bajya nyene dufise muhira tukabaronderera, two kwicarana nabo tukabaronderera umwanya uhagije, tukabaganiriza ku bya buno bugingo. Umwanya uhagije ufate tubwire neza nk'umwanya ushoboka. Umwanya ushoboka nibaza yuko hari wigeze kuvuga mu mugwi wawe ati jewe narondeye umwanya nsanga nta mwanya mfise kiretse kuwa gatandatu. Tubwire neza ingene vyogenda. Ingene vyogenda sinovuga uko ndabikora, kuko novuga nti jewe narabonye ko ntariko ndabikora neza. Bya bindi umuntu akenera sagesse de Dieu, kuko turagira kenshi ivyitwazo vy'umwanya ariko ntibibereye, kuko bari abantu n'abantu niba tuzobazwa. Mwatubariye donc mwaduha akarorero ku mupasteur ariko araregwa kuri wa mwana, muraduha akarorero ku uzokora mu bushikiranganje ubu n'ubu Imana iramuguhaye. Niko bimeze bariya bana nabacu mugabo ubwa mbere n'abimana. Igikorwa gihambaye yaduhaye, igikorwa gihambaye responsabilité kugira ngo tuyirerere, tubaherekeze, tubashitse ku muhamagara Imana ishaka ko bashikanako. No kuvuga ngo mu gihe tubikoze nabi, bajya abana bacu ugiye uranaliza nka Jeff abahungu babiri batandukanye ama caractère. No kuvuga uko mukura ameze siko muto ameze. Ndagira amadefi nkavuga nti uyu mbega no muherekeza gute kugira ngo ndamubona mwa amatara, nkamubona mwo nsamaye mwa amadefi ashobora kwaduka muri iyi caractère afise. Rero novuga nti ikintu gikomeye nubwo bitunaniza, harigeze ushasanga jewe umwanya w'akazi umbana muremure gusumba ubundi abaha imyitwarariko y'ivyo ndabakorera kugira ngo baje kwishure bige neza bafungure neza, nkasanga hanini nanirirwa ngaho uwo mwanya wabaye ari wo munini ya cane. Ariko igikomeye nsubije amaso inyuma nagize n'ubwo bigemwe ariko muravuga mutubwiye kuvyare nine baza ati umwana amaze kurenza ya myaka ndwi ntashoboye kumuba hafi bihagije. Ejo nshobora gusanga ndiko ndiyumvira kumugarura amazi yarenze inkombe. Rero novuga nti ico nokora nka principe novuga mvanye ngaha kandi nsanganwe n'ubwo bingora gushira mu ngiro, nuko no kwicara canke ubundi wari we wese ndazi ko dufise intahe zikomeye z'Imana yakoze muri twebwe. Iruhande yo kubabwira Bibiliya hariho intahe z'ubuzima dusanzwe tugenda turabamwo. Rimwe rimwe hari igihe mpora ndabibabwira n'igihe bansavye ikintu baracari bato cane, tugenge turabashingira intahe y'ibikorwa bihambaye uhoraho yagiye akora. Donc bakamenya yuko ivyo baronka ubuzima tuko turabaho hanini atari nguvu ziwacu, ariko igihe dusenze Imana vy'ukuri hariho une main de Dieu igenda tugenda turabona. Rero novuga nti hanini twicare tubaganize ko je nshubije amashisi inyuma. Umuvyeyi wacu ntiyarakijijwe n'ubu ntarakizwa, ariko turamusengera. Mugabo ndibuka yuko natanguye kwiyumvira ivy'agakiza ntararonka umuntu abimbarira. Muhiri wacu nta muntu we yarakijijwe. Mugabo ndibuka kenshi imvura yaguye umunsi wose kera yarashaka kugwa ikarenga muri mu nzu. Umuvyeyi wacu yarashaka gutora ubwuzure bwa kera, ugasanga aradusomeye ajya ama histoire yose muri Ancien Testament tutazi. Tutangura gukura dufise ibicapo vya ivyingene Danieli intare zitabashije kumuri, yatangura kubona la grandeur de Dieu. Ata uriko arabitwigisha muri vya bisomwa gusa ariko aradusomera, adusomera ingene bameshake Shadrach Budunego bashoboye gutabwa mu muriro kubw'ubushobozi bw'Imana. Tugatangura kubona kuntu Imana ikomeye gusumba ibindi bintu vyose. Tuja kwakira rero ubutumwa tubwumva hari ikindi kintu umuvyeyi wacu yari yaduhaye nubwo atashoboye kubikora nkuko bibereye. Rero ico novuga hanini twicarane nabo. Nofata ijambo kwicara. Isaba birashoboka yuko kwicarana n'abana mu rugo bishobora kugorana igihe uvuga ati ni misi yose. Mugabo ni misi yose birashoboka. Utarashika ku misi yose
ni wihe iminsi. Uvuga uti kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa Mungu canke kuwa gatandatu tuzokwama imbere yo gufungura tubanza kugira iki? Kwicarana tuganire. Ako n'akarorero. Hanyuma muri uwo mwanya wo kuganira ntucuze n'amahistware maremare, ntucuzana kandi umwanya ubu tugeze mu mwanya uko tubanza guha korale hanyuma amashikanwa kica kibe gikorane, ariko kibe akantu gato mugabo kafise uburemere, kuko abana bararambirwa n'ingoga, ariko ubazanye mu mwanya. Ndaguha akarorero, nibiki vyabanezereje uno munsi, dushime mu Imana. Nibiki vyakubabaje, duhave tusenga dusaba Imana. Baravuga ni sawa, hanyuma mugaca mufata texte ngufi, reka yo dusome ijambo ry'Imana mukarisoma, mugaca usigura, mugaca ubabaza ati mwatahuye ibiki, mwatahuye mwiki. Umwe wese aravuga ati natahuye iki, uwundi natahuye iki. Ivyo batahuye nivyo bivamwo amasengesho musengera, ni sawa. Hanyuma muheje gusengera ivyo bintu muca musengera nijoro n'indi mitwaro mufise. Mu minota 10-15 muwa muhejeje, kandi umwana aba yakiriye ikintu kizima, ni sawa. Iburi ni byo buri pratique, urashobora kutabigira iminsi yose mu ntango, ariko ukazurabigira, ukazozura duza frequence y'iminsi, kugira ngo abana bamenyere kugaburirwa n'ivy'imwemu nk'ijambo ry'Imana, ni sawa. Hari kibazo numvise mu mugwi umwe ati none jewe nshaka kubikora, ariko uwo twubakanye akaba ahubwo aho kuza acavuga ati je nta mwanya mfise, agaca yigira. Wobigira gute? Wocureka kubikora kugira ngo ntibave babona yuko papa canke mama atavyumva, canke wobikora? Wobikora mugu ukabikora niki? Ubwenge. Ukabikorana ubwenge, ntuzenye papa ararushe canke mama hari kamufatiriye, ariko reka tugire iki? Dusenge. Sivyo? Kirakenewe kwico kintu tugikora. Hari umutama hariya yadushingiye intahe, iyo ntahe yantwengeje cane. Yavuze ati hari umutama yari afise abana babiri. Umwana umwe umwigisha aramubwira ati naho yanka kuza ku ishuri, mushire ukiziriko umuzane nk'impene. Ati aca mushira ukiziriko amutwara ku ishuri nk'impene. Akama mutwara, uwo mwana arateba arakunda ishuri, asigara yiga, aramenya, aratera imbere. Akaba yafise n'uwundi mwana we nyene yanka kuja ku ishuri, se wiwe acamubwira ngo ngo reka kazi kawe rero genda uragire. Uwo mwana acakura aja kuragira, hanyuma acagaruka gutera kwitongo nde? Se. Kandi ngo ikibabaje yagwanya se amubwira ngo siwe wanse kunshira ukiziriko. Sinzi ko muvyumva ico kire, navyumvise hari ati siwe wanse kunshira ukiziriko, urampa itongo turagabura. None nimumva yuko aho gushira abana ukiziriko, twe twasanze yuko twegwe nyine twokwishira kuki, tukaza ngaha tukicarana n'abana, imyanya iratugora, ariko nimwishire kugira iki? Mwishire ukiziriko, mwicare mu iminota 15 10 ku munsi, muyivemo kugira ngo ntimoze babagirize yuko mutagize iki, tabashize ukiziriko. Ni sawa? Bibi bintu biri regulier, kuko ino gikora neza ejo kizoza kuzana inyungu, izogirira neza, kandi uzoba wakoze ukorera Imana murunganwe, aho urunganwe ruzokwirikira ruzoba ruzi nago Imana. Munyemerere mpave ndangiza, ijambo rimwe twovuga niri, nuko aka kaga yuko hashobora kuzovaho generation abubu dusigara turaba tukavuga ngo abana bubu barasara. Reka duhindukiza amaso twiyumvire, ubu twebwe dukwiye gukora iki kugira ntituzobe aba observateur bakritika gusa generation y'ubu canke izoba ihari, ari uko tutagize ico dukora.
ni uruhara rwacu rero. Munyemereye duhaguruke dusenge Imana. Mu byo twaganiriye byose urafise ico wumva ugomba kubwira Imana kuvyerekeye uruhara rwawe, haba uruhara rwawe nk'umu moniteur, ariko ejo nimbura umusore n'inkumi, ejo hariho urugo uzoba ufise, wihaye iki kumugisha Imana izo yaguhaye nk'umwana? Ikindi naco, hariho generation iri inyuma. Nimba uri umumama, hari abigeme bari inyuma bariko bahura n'ibibazo kumbure generation yanyu itahuye navyo. Bega nta muhamagaro, nta jwi uri kurumva nka Samuel rikubwira ngo hariho generation y'abakobwa inyuma bakeneye gufashwa, hari generation y'imisore uno munsi ikeneye gufashwa. Mu papa uri hano, muhamagaro wawe nuko hataza une generation izoza kutubera icagirizo. Hariho une generation ishobora kuza ikakubera icagirizo. Wakoze iki? Ataco wakoze, urababara. Rero wisuzume indani muri wewe, wumve n'umuhamagaro Imana ikubwira, ikugahamagarira, hanyuma ugire ico yibwiye ku ruhara rwawe nk'umu acteur, ama action ukwiye gukora n'ama resultat ukeneye kubona muri generation iriho no munsi n'iri inyuma. Haleluya. Kansabe Pastor Bonvi ashike hano adusengere, natwe twisengere. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye Mana ko hejeje kuganiriza imitima yacu. Turagushimiye Mana kuri ano majambo y'inkoramutima, amajambo mwami Mana atwereka umuhamagaro waduhaye twese, abavyeyi, abakozi b'Imana, uruhara runini nyadufise rwo kugenda Mana tubiba mu bo waduhaye bari hafi yacu Mana. Hanininya mwami Yesu Kristo, dukwiye kwama twibuka yuko natwe hariho Mana ico waduhaye, igikorwa waduhaye mwami Mana kinininya cane cagutse Mana yo mwijuru, kirenge yuko dushobora no kugitahura mwami, kuko waduhaye igikorwa gikomeye kandi kiremereye mwami Yesu Kristo. Ndasenze Mana ngo aya majambo Mana abe igikoresho cawe co kugurura amaso imitima yose iri ngaha, kugira umuntu wese atahure ico uriko uramuhamagarira, umuntu wese atahure Mana yo mwijuru ico akwiye gukora muri kino gihe nyene. Mana yo mwijuru, iki gihe kiriko kirononekara, iki gihe mwami Mana hariko haraza ibihe bindi bigoye. Twebwe nk'ishengero rya Kristo, twamenye Kristo, dukwiye kuba umuco tukabitara. Udushoboze Mana, udufashe, kuko uruhara dufise ni runini nyacane rwo kwempakta Mana mubo waduhaye, kuba bibamwo Mana ivyawe, kugira Mana nabo baze babibibemwo urundi rungano ruzoza mu nyuma. Ndasenze Mana ngo uduhe kubibera amaso, ndasenze Mana ngo uduhe kubihagararamo neza. Hari igihe tubihereza abandi kandi ari twebwe twabihamagariwemwo. Umwe wese Mana haherereye hari ico umuhamagarira gukora. Nimba ari umuvyeyi ari ngaha, hari ico uriko uraduhamagarira gukora. Nimba ari umukozi w'Imana ari ngaha, hari ico uriko uramuhamagarira gukora. Umwe wese Mana muco uriko uramubwira, udushoboze kugikora neza mu bwizigigwa Mana yo mwijuru. Tuzi yuko umuntu wese ico ariko arakora Mana kiriko kiragirira impact generation iri kumwe nawe uwo mwanya. Urakoze rero Mana, turagushimiye kuri ayo majambo Mana yo mwijuru, kuko hari ico akoze mu mitima yacu. Mwami, icubahiro kibe cawe, uhezagire n'umukozi wawe wakoresheje Mana. Ndasengeye n'aba bantu bose bari baye ngaha bumva aya majambo, ndakwinginze ntituyasige ngaha, ariko umwe wese ico yumvise umushoboze kugishira mu ngiro.
ego memana duhere ku ziko ryacu duhere hahandi mwami tuba nibyo turitwaza ngo nta mwanya ariko mwami iyo turiko turabona ibintu biriko birononekara umuntu ashobora kuzogira umubabaro mwinshi n'intuntu akavuga ati iyo nabimenya nari guprivilege igifise agaciro mwami Yesu ntidukeneye ko hazoza iyo namenya ariko umumwe wese umufashe natwe dufashe umumwe wese yari ngaha kugira mana ico twumvise tugikorereko maze mwami Mana tuze dusigurunganwe mwami Yesu Kristo atadeni turusizemwo urakoze Yesu Kristo icubahiro kibi cawe ni wewe wakoze bino bikorwa tugusubije icubahiro cose ndasenze ngo mpwemu yera ajane n'umumwe wese agenda aramwagurira agenda aramutahuza agenda aramwugura amaso agenda aramwereka igikwiriye kugira umumwe wese mwami Mana agende gushira mugira ico yumvise urakoze rero ku byabaye byose ego Mana tugiye kuva ngaho ujane n'abagiye umumwe wese umugisha wawe ujane n'ishengero ryose ubuntu bw'Imana bube ku muntu wese yumvise ijambo ryawe icubahiro kikugaruke kuko uragikwiriye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu dusenze dukenguruka amen.